twashimikiye no kuri iki kibazo cy'ugwaruka. Ikibazo cy'ugwaruka mu bijanye n'amahoro n'iterambere, amahoro n'umutekano n'iterambere. Ugwaruka waragiriye inama ngahe Bujumbura, barafata imyanzuro myiza cyane y'ivyo bigiriye ko inama. Ico cegeranyo rero bamaze kugica hirya no hino cyakorewe ngahe Bujumbura, baciye bacemeza, baracemeje 100%, bacere bavuga bati ubu rero turakeneye yuko uyu mugambi wo gwaruka amahoro n'umutekano utegerezwa kubandanya uje imbere. Muri uwo mugambi rero bakaba baciye batora umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ari we yoba imboneza muri uwo mugambi wo gwaruka n'amahoro n'umutekano muri Afrika. Ni iteka ridasanzwe, mugabo ntimuhave muvuga ngo ni iteka, mumenye ko hari umutwaro. Bisigura yuko umurundi wese ahari ubu n'imboneza muri ico kibazo cy'ugwaruka. Twahora tubona twaba turi ubusimbira hamwe, ukaza wumva ngo imbonera kure, ngo ivyuma vy'indege, ngo abajerere, ngo aba ubu rero ivyo bihere kugira ugwaruka rw'Uburundi rube akarorero mu kubumbatira amahoro no mu gukora ibikorwa bijanye n'iterambere. Nkaba niteze yuko ugwaruka rw'Uburundi ko rwamaze gukanura ubu rugiye kugira ingene ruvugana n'urundi gwaruka kugira ngo niyo zone, kuko murumva ko twagize n'inama biga n'ingene ako karere ko guhanahaniramwe bidandazwa kogenda neza. Ugwaruka nago murazi ko ariko rubangutse mu bintu bijanye n'ubudandaji, ibintu bijanye n'ibikorwa. Nizere ko nibo bambere bazoca bagira amashami ku buryo usanga ibihugu byose byo muri Afrika byose biko biravugana, bavuga ngo uko inkende ruri igiti niko ubwambure bwayo buboneka. Uburundi rero bwagiye aho buguma burabwa gutya.